Reka mbifurize igitondo cyiza mwese abakurikiye Isoko Media. Ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Njye muri kumwe ni Elisa Tuyishimire. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Igiciro c'igitoro cashitse ku madolari 100 ku kagunguru. Naho FBI yaburiye ko Iran ishobora kugaba igitero muri California muri Amerika. Senegali abashinga amateka bemeje itegeko rishasha rikuvye kabiri ibihano k'ubutinganyi. Tubafitiye n'amakuru y'imikino. Reka dutangire turambure amakuru yacu ingingo ku ngingo. Igiciro c'igitoro cashitse ku madolari 100 ku kagunguru. Igiciro c'igitoro ca Brent cashitse ku madolari 100 ku kagunguru kamwe k'ibitoro bitunganyijwe, caduze ku bice 9% kuri uyu munsi wa kane muri Aziya. Ibiciro vy'ibitoro ntivyagabanutse ni nyuma yaho ibihugu byinshi harimwo na Amerika n'Ubwongereza bimenyesheje ko bizoshira ku isoko igitoro cinshi cari mu bubiko. Igihugu ca Iran naco carabandanije gutera ubwoba ubwato buca mu muhora wa Hormuz, ahaca ica gatanu c'ibitoro gikoreshwa kw'isi. Igitoro kigurishwa muri Amerika caduze ku bice 9% kigera ku madolari 95 n'ibice 27. Kandi kuwa mbere igiciro c'igitoro cari carenze amadolari 110 ku kagunguru. Kandi kuva icyo gihe igiciro cyagiye gihindagurika cane. FBI yaburiye ko Iran ishobora kugaba igitero muri California muri Amerika. Ibiro bishinzwe iperereza imbere muri Amerika FBI byakoze inyandiko iburira ko Iran ishobora kugaba igitero gitunguranye muri leta ya California nk'uko CBS ikorera muri Amerika ibitangaza. Abashinzwe iperereza mu nzego z'umutekano za Amerika na California babwiye CBS ko nta gihamya cyangwa amakuru yihariye agaragaza ko icyo gitero cyegereje. Bavuga ko iyo nyandiko ishingiye ku makuru yatanzwe mbere y'uko amakimbirane na Iran arushaho gukaza umurego. Guverineri wa California Gavin Newsom yanditse ku rubuga rwa X ati: "Nubwo nta makuru dufite agaragaza ko hari igitero cyegereje muri iki gihe, twiteguye guhangana n'ikibazo cyose cyabaho kuri leta yacu." Abajijwe kuri aya makuru ari ku kibuga cy'indege cya gisirikare Joint Base Andrews, Perezida wa Amerika Donald Trump yagize ati: "Birimo gukorwaho iperereza, ariko muri iki gihe hari ibintu byinshi birimo kuba, bityo icyo dukora ni ukubyakira uko bije." Muri Senegali abashinga amateka bemeje itegeko rishasha rikuvye kabiri ibihano k'ubutinganyi. Inama nshinga amateka ya Senegali yemeje itegeko rishasha ryongereza ibihano ku bantu bagira imibonano mpuzabitsina basangiye ibitsina, kandi rigahana n'abashigikira canke bateza imbere mwene iyo mibonano. Abashinga amateka baritoye ku bwinshi, aho ryemejwe n'135 muri bo. Nta warihakanye, naho 3 ntaco barivuzeho. Iryo tegeko ryashyigikiwe na leta yinjiye ku butegetsi muri 2024 irongowe na Perezida Bassirou Diomaye Faye hamwe n'umushikiranganji wa mbere Ousmane Sonko.
Senegal yari isanzwe ifise itegeko ryashizweho kuva mu 1996 rihana ivyo ryita ibikorwa bihushanya n'akaranga, rigahana uwabigize gushika ku myaka 5 yo gufungwa hamwe n'ihadabu rishika ku mafaranga agera ku miliyoni 1.5 z'amafaranga y'amasefa. Muri iryo tegeko kandi rishasha, abazokwagirwa n'icaha co guhuza igitsina n'uwo bagisangiye bazoshobora gufungwa imyaka 10 hamwe na miliyoni 10 z'amafaranga y'amasefa y'ihadabu. Iryo tegeko kandi rihana umuntu wese uteza imbere canke atanga imfashanyo kuri abo bahuza ibitsina babisangiye, haba mu buryo bw'amahera canke ubundi buryo. Kandi rivuga ko abacamanza badashobora kugabanya ibihano ngo bimanuke munsi y'ibyo itegeko rivuga. Iryo tegeko rije mu gihe mu bice bimwe na bimwe vya Afurika y'Uburengero hari amategeko akomeye arwanya abahuza ibitsina babisangiye. Muri Uganda itegeko risa n'iryo ryemejwe muri 2023 rishiraho bimwe mu bihano bikaze kuruta ibindi vyose kw'isi ku bijyanye n'abahuza ibitsina babisangiye, harimwo ugufungwa ubuzima bwose, rimwe na rimwe mbere umuntu ashobora guhanishwa igihano c'urupfu. Mu makuru y'imikino reka nkubwire yuko Irani yatangaje ko itazitabira igikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Mexique ndetse na Canada. Ni mu gihe ejo hashize Perezida Donald Trump yari yahaye ikaze iyi kipe ya Irani mu gikombe c'isi kizobera muri Amerika, Mexique na Canada mu mpera z'uyu mwaka. Irani rero yavuze ko kubera iyicwa ry'umuyobozi wabo w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei batazitabira kubwo impamvu z'umutekano. Reka rero duhiniraha amakuru yaragezweho muri aya masaha, nkubwira ko amakuru yibanze ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Igiciro c'igitoro cashitse ku madolari 100 ku kagunguru, naho FBI yaburiye ko Irani ishobora kugaba igitero muri California muri Amerika. Muri Senegali abashinga amateka bemeje itegeko rishasha rikuvye kabiri ibihano k'ubutinganyi. Mu makuru y'imikino, Irani ntizitabira igikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Mexique na Canada mu mpera z'uyu mwaka. Reka mbabwire ko rero amakuru yacu arakagaruka. Ciao ciao.